Shalom shalom bantu b'Imana mudukurikirana ku ijambo ry'Agakiza TV. Ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Hanyuma nkabanezerewe cyane kongera kubana namwe ku ijambo ry'Agakiza TV. Nkuko mutubona ngaha dufise ivyo tubazaniye, ndazi mwari mumenyereye kwama mwumva ijambo ry'Imana tubazanira, ariko niri riza kuba nk'ijambo ry'Imana, riza kuba nk'impanuro ku bantu bariko baradukurikirana. Rero ni kiganiro, hari ivyo ngiye kubaza mwene data mubona ngaha kuri kamera. Ngiye kumubaza ibibazo by'ubuzima bwiwe, ibibazo ku vy'Imana yoba yaramukoreye mu buzima bwiwe. Ivyo nivyo bintu tugiye kuyaga kuri uyu munsi. Mfise nk'ibibazo bishika 5, 6 canke 7 biza kuvana n'ingene Imana iza kugenda idongora mu kumubaza ivyo bibazo. Rero reka ndamubahe nawe abanze abibwire, hanyuma acagira ko asengera iki kiganiro. Ndabaramukije abariko baradukurikirana mwese ku ijambo ry'Agakiza TV. Amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose. Ku mazina nkaba nitwa Imana Estelle. Nkaba ngiye gusengera ikiganiro tugiyemo kugira Imana ibe hagati yacu. Turagushima mwami kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda, udushikanye sana kanya n'umunsi dukomeye duhumeka umwuka w'abazima, dushima izina ryawe. Ni kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda, siko twari beza kuruta abandi n'ubuntu watugiriye. None mwami uri mwijuru ikiganiro tujemo ubaye hagati yacu, tugitangure turi kumwe nawe, uze kugeheza turi kumwe nawe, uzoba ukoze n'izina ryawe ryera. Amen. Urakoze cyane Estelle kudushyira mu maboko y'Imana. Imana iguhezagire cyane gose. Hanyuma bene data, nkuko mubona nababwiye turi ngaha ku kamera tubazaniye ikiganiro. Ndazi si ubwa mbere mutubona kuri kamera, ariko ndazi bamwe urashobora gusanga ari bashasha batubonye ubwa mbere. Nkuko nababwiye ku mazina yanze nitwa Remegio, hanyuma mbe nawe uri kuradukurikirana witwa ngwiki. Hanyuma rero nkuko nababwiye yuko hari ibibazo ngiye kubaza Estelle, ariko imbere yuko ngenda kuri ico kibazo ndagomba Estelle abanze yibwire abantu bariko baradukurikirana, abantu baba mubonye ubwa mbere. Eka mbe Estelle n'umuntu ki? Estelle ninde? Ndagomba kugira ngo ugire wibwire abantu bariko baradukurikirana ku ijambo ry'Agakiza TV. Jewe Estelle uwo ndiwe, jewe ndi umumama, mfise abana 3. Nkaba nubatse n'umugabo Imana yampaye imyaka 11 turi kumwe. Ndabishimira Imana. Haleluya. Estelle urubatse, ufise abana 3. Hanyuma muri abo bana 3 umwana wa mbere afise imyaka ingahe? Umwana wa mbere afise imyaka 10, uwa kabiri nawe afise imyaka 8, uwa gatatu nawe afise imyaka 5. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Urumva ni abana bakuze cyane gose. Hanyuma turagiye ku kibazo ca mbere. Hanyuma imbere yuko ndamubaza iki kibazo, nawe uri kuradukurikirana, wewe nawe ufise ikibazo ugomba kubaza Estelle, ikibazo ugomba kumbaza, urahawe kaze. Buri mwanya ari wose ushobora kugenda kuri komenti ukandika ikibazo cyose cyose wowe ugomba kutubaza, hanyuma cyangwa utagombye kugisira muri comment ukagisira muri inbox muri ijambo ry'Agakiza TV, naho kandi tuzokwishura. Imana ibahezagire. Rero ikibazo ca mbere ngiye kubaza Estelle, tugomba utubwire icyatumye wemera gukorera Imana nkuko twama twakubonye ku ijambo ry'Agakiza TV uri kurigisha ijambo ry'Imana. Cyatumye nemera gukorera Imana. Imana ndayikunda, nayirankunda, kuba mbayeho ni kubw'urukundo rwayo n'imbabazi nkunda. Nanje shoboye kuvuga ijambo ryayo nkamamaza ku bantu bataramenya Imana, kugira nabo bayimenye, kuko Imana niyo yadupfiriye iremera irabambwa izira ibyaha byacu kugira iducungure. Natwe niyo mpamvu umuntu wese azi ko yamenye Imana tukwiye kuvuga ubwiza bw'Imana, ubunini bw'Imana, urukundo Imana idukunda, kugira abataramenya Imana nabo kugira bayimenye, nabo baze bayibwire abandi. Wow, urakoze cyane. Hanyuma tukiri kuri ico kibazo ca mbere, none mbe hari abantu bashobora kwibaza, bashobora gusanga ari ubwa mbere bumvise Imana. Mbe gukorera Imana bisaba ugire umuhamagaro canke bisaba wewe wadu kuvuga ati jewe nyene ngoma nkorera Imana? Hariho abafise umuhamagaro wo kuyikorera,
badafise nabo umuhamagaro kubera ubuzima waciyemwo aho imana yagukuye naho ikugejeje nawe ukavuga ati reka nanje namugwe nkorera imana nanje ndayibwira abatarayimenya imana yankuye habi ubu yanshyize neza ugaca wakuba kuyikorera ukayibwira abatarayimenya nabo kugira bayimenye ubabwira aho yagukuye naho igushikanye. Wow, urakoze cyane Estelle. Hanyuma turagiye ku kindi kibazo kigira kabiri, tugomba kumenya mbe wakuriye mu muryango w'abamenye imana? Yaje nakuriye mu muryango w'abamenye imana, nakuze bamiriza kuja kw'isengero, banyigisha gusenga, banyigisha gusoma ijambo ry'Imana aho bari hose. Abavyeyi banje Imana ibahezagire ibongere imigisha, mwarakoze guhuriza mu ijambo ry'Imana. Nanje nica ndiko ndabwira abantu ibikorwa Imana ikora, ibitangaza Imana ikora kugira nabo bayimenye, kuko y'abavyeyi banje batankuriza mu ijambo ry'Imana ntabwo mba ndi ngaha ku ijambo ry'Agakiza TV ngo mbwira abandi nabo Imana ibitangaza ikora, Imana ukungene yadupfiriye ku musaraba ikemera igakubitwa ikabambwa izira ivyaha vyacu kugira iducungure. None kuvuze ngo ntuburi ngaho ku ijambo ry'Agakiza TV uburi nka hehe? Mba nibereye kwinywera inzoga, mba ninywera kunywa itabi, kuko Satani iyo abonye udakorera Imana cyangwa utaratahura iby'Imana ivyo igukoresha ni vyinshi. Igukoresha ibyaha byinshi bitandukanye, ariko ndayishimira Imana kuko yampaye kuyimenya nkiri muto, na n'ubu nkiriko ndayikorera, byose ndabishimira Imana. Amina. Rero tukiri kuri ico nyene ndagomba ugire ico wigishije abantu b'abavyeyi bafise abana, ugasanga abana dufata muri abavyeyi bazi Imana ariko babana babo ugasanga bariko bikorera ivyabo, ugasanga umuvyeyi amubwira ngo we mwana nzi ngo tugende gusenga, ugasanga aramwankiye. None nk'abo bavyeyi wewe wobigisha iki? Abavyeyi mwese mufise abana, ni ukwigisha umwana wawe gusenga, ukamukuriza mu ijambo ry'Imana, ukamuhimiriza kuja mu bana mu kwisengero muri Sunday school, nawe akaza kumva ijambo ry'Imana mu bandi bana, nawe azokura akunda Imana yumva afise umuhamagaro, kuko uko azokura kurira mu Mana nawe bizomuhesha intuzi imbaraga muri Yesu, nawe azorokora benshi. Uzosanga abaye umupasitori, uzosanga abaye umuririnzi, uzosanga abaye umuntu wo mu masengesho, nawe agakura yumva ari muri Yesu, kandi nawe uri umuvyeyi wiwe bizoguhesha umunezero mu mutima umaze kubona umwana wawe kumwe ariko arakura ahimbaza Imana. Wow. None ko watubwiye yuko ufise abana batatu, hanyuma nawe ukaba uri kuratanga impanuro ku bantu bariko baradukurikirana ku ijambo ry'Agakiza TV, wotubwira mbe nawe mu bana bawe wavyaye ko wavuze ko hari umwana w'imyaka 18, 5, none nawe uratora umwanya ukavuga ati jewe nande ngoma ntora umwanya wo kwigisha abana banje ijambo ry'Imana kugira ngo bazakure bazi Imana? Yaje kuko abana banje ndabigisha gusenga, ndabigisha gusoma ijambo ry'Imana kugira nabo bazokure nk'uko nakuze, bazokure bakunda Imana, kugira nabo baze bahindure imitima ya benshi bataramenya Imana, ndetse baze babere n'abandi bana akarurero keza, baze babona ati abana si babana bavuga amagambo mabi, si babana bavuga ibitutsi, si babana bagayana, nabo bazokura bafise ingabire muri Yesu. Ego watubwiye ko ufise umwana w'imyaka 10 n'imyaka 8, ndazi muri abo bana babiri barazi gusoma, uhora ufata umwanya ukabigisha gusoma ijambo ry'Imana? Mwana mukuru afise ni Bibiliya, namubwiye ahere ku ntuze mwitangurira asoma ijambo ry'Imana, aze aramenya ivy'Imana, ukungene Imana yaremye abantu, ukungene Imana yashizeho isi n'ijuru. Rero ariko arabandanya asoma, ariko aravyiga, mu minsi nawe muzosanga ari umupasitori. Imana ihabwe icubahiro. Hanyuma rero twagiye ku kibazo ca gatatu, ni giki Imana yoba yaragukoreye mu buzima bwawe? Imana ivyo yankoreye ni vyinshi. Bwa mbere ndayishima kuko kuba nkiriho, kuba nkivuga bikemera, ni kubw'urukundo rwayo.
ni kubwo inkunda, kuko hariho benshi twavukiye rimwe, hariho benshi batakiriho, kuko nabarusha ubwiza cyangwa ubugororotsi, ni kubw'urukundo Imana inkunda kandi yankoreye ibitangaza. Yampaye umugabo tubanye imyaka 11 turi kumwe. Imana yaraduhezagiranye n'umugabo turi kumwe, yaraduhaye abana. Imana yadukoreye ibitangaza byinshi, niyo mpamvu mvuga ati Imana yankoreye ibintu byinshi bitangaje, ibintu byinshi byiza. Wow, that's good. Hanyuma ikibazo ca kane, Estelle, tugomba utubwire ikintu wirinda mu buzima bwawe. Ntacyo nirinda. Ubwa mbere ni ukwirinda kwibagira gusenga, ni ukwirinda kwibagira gusoma ijambo ry'Imana, ni ukwirinda sinkore iby'Imana itagomba, singende mu busambanyi, singende kunywa inzoga, singende kunywa itabi, ndetse ibibi byose Imana idakunda nkabyigirwa kure, nkaguma imbere y'Imana. Wow. Ntihora wirinda kugendana n'abantu babi bagendera mu nzira zitameze neza. Yani lazima ndabirinde, kuko iyo ugendanye n'ababi ukagendana nk'umuntu anywa itabi araguha ngo nusome ko gatoya ubone ko rimoshe, cyangwa ugendanye n'abanywa inzoga utari uzi kubyinwa nawe ugaca ubyinwa. Kubera iki? Barakoheje ati honja, ukazohonja ugaca ugumako unywa ugasanga ugiye nawe kuba kuri ba babi nawe ubaye muri abo. Imana idufashe cyane bene data, nk'uko mwumvise impanuro Estelle yatanze ababyeyi bafise abana bakiri bato. Umubyeyi uri kurankurikirana, fata umwanya wicare n'umwana wawe, umwigishe ijambo ry'Imana, umwigishe gusoma, umwigishe gusenga, umwigishe iyo agiye kuryama akiga gusenga, ukamwigisha gusenga imbere y'uko ajya akiga gusengera, imbere y'uko abyutse mu gitondo ukamwigisha gusenga. Ibyo bizatuma umwana wawe akura ari umwana azi Imana. Haleluya. Azakura ari umwana azi gusenga. Hanyuma ikibazo cya gatanu, kuva ukuze wotubwira ibintu Satani yoba yarakugeragezemo mu buzima bwawe. Satani kuko turi mu isi atugerageza byinshi. Satani ashobora kuduteza amagwara, indwara twega abana b'abantu ibiri kwiragupima, irabe ukwizera kwawe, irabe aho uhagaze, irabe ivyo bigeragezo ukungene uvyifatamwo, ariko ubandanye usenga Imana, uyiririra, uririmba, usenga uyitazira, irogukiza. Yarankijije, nihabwe icubahiro, ndabishimira Imana. Satani rero atugerageza vyinshi turi muri iyi si. Gukomeza tugirane dusenga, kuko iyo uri umukristo ikintu ca mbere no kugira gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, udacika intege. Hanyuma ikibazo ca nyuma ngiye kukubaza, ngomba ugire impanuro, singiye kuvuga ngo uyihereze umuntu akiri muto, ngo uyihereze umuntu akuze, ngo uyihereze abamama canke abakobwa canke abasore canke abagabo. Ngomba iyo nyigisho impanuro ugiye gutanga ishobore gufasha buri muntu wese ariko aradukurikirana ku ijambo RYAGAKIZA TV.
jewe icyo nohanura umuntu wese ariko aradukurikirana ku ijambo ry'agakiza TV waramenye imana utarayimenya ikintu gikuru ukwiye kumva mu buzima bwawe kandi ukacumva ko ufise umutima wo kugikora no gusenga no gusoma ijambo ry'imana cyangwa udafise bibiliya ukagenda kuyisengera ukifatanya n'abandi aho bari mu ikoraniro ukumva ijambo ry'imana imana izoguhindura niwabishiramo umwete ukabikora ubikunze bivuye ku mutima imana izobana nawe ntizoguta nk'imfuvyi imana izokuzigama izokurinda mu magorwa yose uzoba ufise imana izoba hagati yawe nk'uko yabaye hamwe na Shadraki na Meshaki mu itanure ry'umuriro ikaba hagati yabo ntibashe ntihagire n'ikintu na kimwe kibaba kandi murazi umuriro urababaza nta muntu yo guterera mu muriro uri umuntu ukomeye uhema wumva ntushe ariko ntuze Shadraki na Meshaki imana yarabazigamye muri uwo muriro ntibigeze basha rero kubera iki barasenga imana mu muhemu no mukuri atabindi bintu bayigereranya imana yabanye nabo nawe muntu wese uzi yuko uri ku isi ukwiye gusenga imana ukwiye kuyinginga mu bibazo byose urimo imana nizo gukura mu bigeragezo uzoburimo. Wow, urakoze cyane Estelle kuba wafase akanya nkaka kugira ngo ugire ico yagiye abantu bari kwaradukurikirana ku ijambo ry'agakiza TV. Imana iguhe imigisha, ndagusaba imigisha myinshi cyane kuko kandi Imana igukomeze mu murimo wiwe, ukomeze gukora umurimo wiwe, ukomeze gutangaza ubutumwa bwiwe mu isi yose kuko hari abantu bese bazorokoka bivanye nawe uriko uratangaza iri jambo ry'Imana. Hanyuma rero tugiye turarangize ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wewe nkuko nababwiye ufise ikibazo wawe wifuza gutubaza usaba kugenda muri comment ukandika cyangwa ukagenda muri inbox naho kandi ukatwandikira. Hanyuma rero wewe icyo ndagusabye nuko iyi ntuze iyi video woyisharinga ukayihereza n'abandi kuko nabo hari abantu bese ishobora kugirira akamaro. Hanyuma ikindi nacyo utaraza kuri YouTube yacu usaba kugenda nawe ugakora subscribe kugira ngo ukongera ugakanda na kaya kazogera kugira ngo ivyo twama turiko turapostinga wamuba umuntu wa mbere wo kubironka. Imana iguhezagire kandi kuko uyu murimo turimo tutawufatanize na wewe uri kurankurikirana bizangora jeje nyine ngo ndawifatanya ariko turi kumwe byose bigenda neza. Byose birasoboka kandi bikagenda neza. Rero Imana ibahezagire. Umutumire wacu agiye gusenga yongera nabasengere yongera asengere n'umuntu wese afise ibibazo bitandukanye. Kandi ikindi naco ufise ikibazo cyaco cyose wifuza yuko twogusengera genda muri inbox yacu ya ijambo ry'agakiza TV wandike bwatagenda afise umutwaro wuko je nifuza yuko mwonsengera ari ubugwayi kanaka ari kibazo kanaka buri kintu cyose wifuza turi tayari twahamagawe kugira ngo tugirene dukore igikorwa cy'Imana. Rero tuzogufashanya nawe kugusengera kandi ngo uzakomeze kugirane kwizera. Niwamara kwizera byose bizagenda neza kandi igisubizo ku Mana uzakironka. Rero reka ntatwaye umwanya reka Estelle asenge hanyuma nawe aho uri nawe ufatanye natwe mu gusenga. Turagushima mwami kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda kuba tukivuga bikemera ni kubw'urukundo rwa n'imbabazi dukunda. Hariho benshi bapfuye, hariho benshi bagwaye, hariho benshi babuze amahoro mu bugingo bwabo suko twabarusha ubwiza n'ubuntu tugirira none tukweretse abagwaye mu mpande zine z'isi waremye ubibuke mwami aho bagwaye ubahe gukira ubahe kuronka amahoro mu bugingo bwabo abageze ku mfiro bahembugwe nawe mwami ubongera iminsi yo kuba
kubaho kuri imana nziza udahemukira abakwizigiye ndakweretse mwami uri mu ijuru abari mu byaha bitandukanye mwami abari wowe ubarokora abari wowe ubagarukana kugakiza uvugane mu mitima yabo kugira bagaruke kuri wowe kuko ari wowe Mana ukora ibitangaza bikiyerekana ndakweretse abashonje mu mpande zine z'isi mwami ubaha ibyo bajya n'ibyo banywa hariho benshi barara batariye hariho benshi babura ibyo bajya n'ibyo banywa hariho benshi babura impuzu bambara abari wowe ubahezagira ubahe kuronka ibyo bajya n'ibyo banywa n'ibyo bambara ukuri imana ikora ibikomeye uri imana ikora ibitangaza bikiyerekana mwami wowe uri imana nziza udahemukira abakwizigiye wowe wakuye Pawulo na Sila mu ibohero ni wowe twizigiye ukora ibitangaza bikiyerekana ndakweretse n'abakumenye bose ko turacika intege turi mu isi utwongera imbaraga zo gusenga mwami utwongera imbaraga zo kuvuga ijambo ryawe kugira turibwira batarakumenya kugira bakumenye kugira bagaruke kuri wowe mwami uri mu ijuru wemeye ukadupfira ukabamuzira ibyaha byacu kugira uducungure kugira mwami uri mu ijuru natwe tubandanye inzira yawe ntidusubire inyuma mu by'isi ariko duhagarare cyane ntiduhugumbe mwami uduhe wa mpwemuyera wa mwibutsa waturungikira kume mu mitima yacu kugira aya matwibutsa gusenga no kuvuga ijambo ryawe kugira mwami natwe dushitse benshi kugakiza kugira dushitse benshi kukugororoka kukuri imana nziza atakikunanira nitwovuga menshi ngo dusarare ariko we turazi kubwira ijambo ryawe ryo muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 13 rivuga ati musabe muzohabwa murondere muzoronka byose ndazi we kuri nyishu ndazi we kuri umuntu uri imana idahemukira abakwizigiye ni mu izina ryawe ryera amen urakoze cyane Estelle imana iguha imigisha hanyuma namwe mwariko muradukurikirana kwijambo RYAGAKIZA TV ndabashimiye cyane gose kandi nezerwa cyane gose kuba mwafasa akanya kugira ngo mufate umwanya wanyu mudukurikirane kwijambo RYAGAKIZA TV imana ibahe imigisha hanyuma tuzasubira ubutaha tugiye kuzobazanira ikindi gice ca nyuma arico ca kabiri kuko iki cyari gice cyo ngiye nariko ndamubaza nawe azambaza nanjye mvuge ibyo mu buzima bwanje hanyuma ndabasezeye bye bye